utuzu kwa sugumwe ari nkenerwa mw'isuku n'isukura. Kuronka akazu ka sugumwe hoho ku musozi Gisebeye ni muri zone Gisanze muri komine Gashoho mu ntara ya Muyinga, ni nko guhiga umuzi w'ibuye. Aho ku musozi wa Gisebeye ingo nka zose ntizigira akazu ka sugumwe. Abanyagihugu ngaho bakabituma ku misozi mu mirima yabo cyane cyane y'ibitoki. Nayo urumushitsi ushaka kwituma uterezwa gufata urugendo rw'isaha uja kwisika isari y'abagatolika, kimwe mu bibanza bike birangamwo akazu ka sugumwe. Ubwo bukene bwa akazu ka sugumwe buremezwa n'umukuru w'umutumba Gisebeye muri zone Gisanze, Manuel Dushime, ahasigura ko kubona umutumba utagira akazu ka sugumwe namba ari ubukene mu miryango butuma abantu bikora ku misozi canke mu mirima yabo. Ubukene buriho kubera abanyagihugu bino tuko twabwira umugambi bashobora kwitabira, ariko kubera ubukene bw'ibiti byo gutinda bashobora kuyimba tunogo, hanyuma zikimba tunogo bagerageza bakaraba ko bashobora kuduta, ariko kucabakira hejuru bikagorana. Tunogo batwimba bakiza mu ndwi bitoto, tunogo batwimba ariko biracha twubakira hejuru nk'uko usanga ikindi kibazo. Rero ikibazo kuome akaba atumita amadare cyangwa utundi tuntu bafashisha aba bari badufasha nibo babamisha badufashisha kugira isununure kugira abacabaronka ukuntu bubaka tangorane. Eka mbere na Siyake niyo nkuru arongoye zone Gisanze aravyemeza, akamenyesha ko vyose bituruka ku mikoro make atuma ababa ngaho batubaka akazu ka sugumwe. Muri rusange ingorane ziri ngaha kuno mutumba w'iwacu Gisebeye zituma cane cane abene gihugu badashobora kuronka utuzu twa sugumwe two kwihagarikamwo. Rimwe na rimwe murabona uyu mutumba sinovuga ngo nguri kubugaragwa, murabona haratotahaye imirima irahari, mugabo turakenya ibintu cane cane twita nk'ibiti cyo kugira nk'iyo umuntu yimvye n'ico kinogo kugira arenze ko kugira ashobore kuca atinda hanyuma ngo yubakire kugira bigende neza. Akacaba kandi n'ikibazo ca mikoro make muri rusangi. Burya akazu ka sugumwe twovuga yuko abantu benshi kabananira gutunganya kujya kuntu bavyimba ino birazimvye. Urashobora gusanga nk'imetero imwe bagusaba yuko uriho 3,000. Umuntu rero asanga adafise amikoro akwiye arimwo arumva yuko imetero ubumanuka bayimbira 3,000, ugaca usanga ahitamwe kuza gusesagura nk'inusu y'imetero canke imwe nyene nkuko avyishoboreye, akaba ariko aca yihereramwo. Mwayanu mbere nawe yo kubura n'ibiti byo kugira ngo yubakire, yarinze abura yo amafaranga yo kuvuga ati yimbishe ntiyoronka ayo kuca agira impome z'akazu ka sugumwe, baca bafata utuntu tw'udushwara bakazingazinga kugira yikikemwo, naho nyene ntusanga bishemeye. Kubera ubwo bukene bw'ubuzu bwa sugumwe kuri uwo musozi wa Gisebeye muri zone Gisanze muri komine Gashoho mu ntara ya Muyinga, abakenyezi bo ngaho bahurikiye mwishira hamwe Solidarité de Femmes de Gashoho mu Gifaransa baragiye hamwe kugira bafashanye kubaka niburiburi utuzu twa sugumwe rusangi kugira bifuza twa sugumwe baronka aho bituma canke bihagarika, kuko benshi mu basanzwe bangaho ku musozi wa Gisebeye batazi utuzu twa sugumwe twa kijambere. Marceline Gwagizanye ingata arongoye iryo shira hamwe amenyesha ko intumbero ari ugufasha ababa ngaho kubungabunga amagara bakoresheje utuzu twa sugumwe. Uhaciye uhita ukasaba aho wiherera ntushobora kuharonka, naho bohagutiza usanga ari ahantu hadafashe. Twifuje rero yuko twobafasha bikunze, twobafasha kubakira utuzu twa sugumwe dukeya aho twoba tugeza uburyo bwoduha, hanyuma kugira tugwanye ingwara biva ku isuku rike. Ubu buryo tugiye kuronka tuzofasha twubake utuzu twa sugumwe dushika nka 30, 10 kugacimbira 10 abatware bazobidufashamo batutorere bajya abantu nyene babikeneye gusumba abandi. Kuri uwo mutumba wa Gisebeye ibintu bigoye bikigoye, kuko nubwo ingwara ziturutse ku isuku rike zituruka kutagira utuzu twa sugumwe zihibonekeza, atavuriro na rimwe riharangwa kugira abagwaye izo ngwara baheze bivuze
kuko n'ivuriro riri hafi riri ku birometero birenga 3 uva kuri uwo musozi wa Gisebeye.